Hello, ndabaramukije mwese ndabahaye ikaze mu kiganiro Gospel News, aho ikiganiro tubashikiriza indirimbo zishasha canke amakuru mashasha tuba twateguriye y'abarinzi batandukanye canke abakozi b'Imana batandukanye bafise ama evenement tukabashikiriza kugira ngo mushobore kuyamenya, kugira ngo mushobore kumenya n'indirimbo mushobore kuzumviriza, mushobore kuzikurikirana kandi naco muzigire partage, munagire subscribe kuri channel z'abaririmbyi kugira ngo muze murakurikirana izindi ndirimbo canke ibindi bikorwa boza barasohora. So ni jenga Imana na Henry muri kumwe ndabakiriye ndabahaye ikaze mu kiganiro. Ico ndagusaba kugira j'aime, commentaire, partage hamwe na subscribe kugira ngo ukomeze ukurikirana ibiganiro canke ibikorwa bigenda bica ku murishikaro yacu No Repent is Never TV. Ndakwakiriye rero kaze murakoze. Ikiganiro Gospel News tubazanira indirimbo canke amakuru akaba ari navyo bice bibiri bigize ikiganiro Gospel News. Turashobora guhera ku ndirimbo z'abaririmbyi batandukanye zagiye zirasohoka muri no misi. Turahera ku ndirimbo y'uburirimbyi Fabrice Nzeyimana ari kumwe n'umugwi Heavenly Melodies, n'umugwi ubikora neza cane, aho tuzi twese ko usanzwe ukorera mu gihugu c'u Rwanda. Tukaba tuzi ko Fabrice Nzeyimana ari umurundi akorera mu gihugu c'u Rwanda. Indirimbo rero ni Ganza, ni indirimbo ubona ko ari indirimbo iryoshe yashoboye gukora mu mudiho w'ikirundi, ingomana yacu Ganza, Ganza igihugu cacu, Ganza ivyacu. Rero urashobora gusema ni Ganza ivy'iwawe no musi, Imana iganze ubuzima bwawe, Imana iganze ibintu uri kuracamwo canke iganze situation zose ushobora kuba uri kuracamwo zitameze neza. Indirimbo rero Ganza ni indirimbo imaze imisi 4 ku rubuga rwa YouTube, ikaba imaze kuronka ama views ashika kuri 11k hamwe n'amajeme 983 hamwe n'ababone 35.4k. So Ganza rero indirimbo iryoshe ukaba amaze kuyikurikirana. Ku batarayikurikirana ndabasavye canke ndabatumiriye kuja kuyikurikirana, wandika Ganza by Fabrice Nzeyimana ucibona, kandi kinaco upartage mu bagenzi bawe, partage mu ma groupe, ahantu hose hashoboka kugira ngo bashobore kurikirana indirimbo. Kandi kinaco nkunze kuyivuga, indirimbo wayikunze wumva hari ikintu wogira commentaire, vyandike muri commentaire kugira ngo umuririmbyi ashobore kubona ko igikorwa yakoze kiriko kirakurikiranwa canke hari abo cashoboye gufasha, abo cashoboye kugira ico kimariye. So murakoze. Iyi ni indirimbo ya kabiri, ni indirimbo y'umuririmbyi Obed Zawad, aho ari umuririmbyi ariko aragenda ashiraho indirimbo ziyo muri no misi atari zike, kandi ari indirimbo zikurikiranwa zikarabwa ari abantu benshi. Kandi kindi naco ni indirimbo zikoze neza, zifise amajambo meza, yanditse neza, kandi kindi naco wumva ko n'amajwi ari amajwi ameze neza kandi zikorewe ahantu hameze neza. Rero umuririmbyi Obed Zawad tubona akaje ko kumukeza kugira ngo ashobore kubandanya aduha ibindi bikorwa bimeze neza kurusha bino. Indirimbo rero ni indirimbo yitwa Umwami Ankunda, kwamaze kuyikurikirana. Umwami adukunda, ni umwami atwitwararika, ni umwami azi ivy'iwacu kurusha uko twebwe twiyizi, ni umwami atumenya iyo tuvyutse, iyo turyamye, iyo turiko turagenda canke iyo tubona ivyacu vyanse atanzira, tubona ko ivyacu bitako biragenda neza. Ni umwami adukunda. Rero hari igihe umwana w'umuntu ashobora kumva ko Imana itari mu ruhande rwiwe, canke Imana itamuzi, canke Imana itari kumwe nawe, ariko iyi ndirimbo Umwami Ankunda ni indirimbo ije kutwibutsa urukundo rw'Imana ku buzima bwacu. Ndongera nanagutumira kuja kuyikurikirana ku rubuga rwa YouTube, wandika Umwami Ankunda by Obed Zawad, indirimbo ucibona. Ni indirimbo imaze imisi 4 ku rubuga rwa YouTube, ikaba imaze kuronka ama views 9.8k, nako indirimbo iriko irakurikiranwa hamwe n'amajeme 12k hamwe n'ababone 10.6k. Urabona ko afise abamukurikirana canke indirimbo yiwe iriko irakurikiranwa cane gose. Ico ndagusaba rero nuko wokomeza gupartage indirimbo, ikintu naco ukayisangiza. Indirimbo ishobora kuba yagufashije, ukaba wifuza ko na mugenzi wawe ishobora kumufasha, canke mugenzi wawe ashobora kuyikurikirana nawe akagira ico hakuye mu ndirimbo. Komeza tugira partage, tugira j'aime na commentaire ku ndirimbo tuba twabashikirije, kandi ikintu naco muzikurikirane. Iyi ni indirimbo igira gatatu, ni indirimbo y'umugwi Dushime Music Group, ni indirimbo iheruka kuja ahabona, indirimbo bise Impano. Impano, aho tuzi twese ko n'umugwi ari umugwi uhuriyemwo abaririmbyi batandukanye basengera novuga ngo b'Abadventiste
ugerageje kumviriza amajwi yabo n'amajwi ameze neza cyane, amajwi aryoheye ugutwi, amajwi wumva ko uyumvirije ari amajwi ameze neza. Kandi ikindi naco kuba bamaze gukurikirana iyo ndirimbo, ni indirimbo ubona ko ifise amasanamu ameze neza, bari bambaye neza baberewe. So ndagutumira kuja kuyikurikirana, kuko utarayikurikirana ukurikirane n'umugwi Dushime Music Group, ukurikirana n'ibindi bikorwa. Hari izindi nyinshi bashoboye gushira habona, genda ugire subscribe kuri YouTube channel yabo kugira ngo ushobore gukurikirana ibikorwa vyabo utabonye, wongere kandi ube ready kuzura kurikirana n'ibindi bikorwa bazogenda barashira habona, izindi ndirimbo bazogenda barashira habona kugira ngo uze urazikurikirana. Indirimbo rero Impano ni indirimbo imaze iminsi 5 ku rubuga rwa YouTube, ikaba imaze kuronka ama views 5.4k hamwe n'abajeme 655 hamwe n'ababone 3.73k. Rero urabona ko ari indirimbo iriko irakurikiranwa, ariko nawe ugiye ugashira ko views yawe, ugashira ko jeme yawe, ukongera kandi ukagira subscribe kaba abone kuri YouTube channel yabo, vyofasha kandi wogenda urakurikirana n'ibindi bikorwa nkuko nabivuze. So genda rero ubikore. Kandi kiri naco nkunze kuvuga, abaririmbyi tuze turafata umwanya wo kubasengera kuko ibikorwa vyabo ntivyoroshe, barakenera uburyo kugira ngo bashobore gusohora ibintu bimeze neza, kugira ngo bashobore gupresenta ibintu bisa neza kandi bimeze neza, vyumvikana neza exactement. Rero birakwiye ko tubashigikira swati mu buryo bw'amafaranga, canke utabishoboye ugapfukama ukabasengera kugira ngo umwuka w'Imana canke Imana ikomeze ibashigikira mu vyo bakora vyose. Iyi ni indirimbo yitwa Ubuntu y'umuririmbyi Cedric Niyo ari kumwe na Josué Ngoma. Mbega tuvuze ubuntu utahura iki ku buzima bwawe? Ni ukuntu ushobora kuvyuka ukisanga uri amahoro, ukisanga ntugwaye indwi yose yahera, ugasanga uyu muzima, ugasanga mu muryango bameze neza, canke ugasanga ivyo ahora bikora bigacamwo neza. Ubwo n'ubuntu uba wagiriwe, n'ubuntu tuba twagiriwe kuko ubuntu tubuhabwa n'Imana, faveur tuyihabwa n'Imana. Imana itugirira faveur buri munsi, Imana itwereka faveur yayo buri saha. Rero ni indirimbo y'umuririmbyi Cedric ari kumwe na Josué yise Ubuntu. Ndagutumira kuja kuyikurikirana wumvirize ubwo buntu Imana yatugiriye biciye muri ino ndirimbo. Urashobora kuba kandi umenga wihebuye, ino ndirimbo irashobora kwibutsa ko byose ni kubera ubuntu. Kuba ukiriho bigutere gushima, kuba ukiriho wumve ko hariho ubuntu Imana yakugiriye, kandi wumve ko Imana ihari ku bwawe. Indirimbo Ubuntu ni indirimbo imaze iminsi 4 ku rubuga rwa YouTube, ikaba imaze kuronka ama views 508 n'amajeme 58 hamwe n'ababone 89. Urabona ko uyu muririmbyi akiri hasi cyane, rero turakwiye kuja kumuduza kugira ngo ashobore kuronka ababone canke ashobore kuza ibikorwa vyiwe ko vyoza birakurikiranwa. Rero ni jewe nawe ho kubikora, iyo muririmbyi ashobore gushira habona igikorwa, ni jewe ho kuja kugikurikirana, niwe ho kuja kugikurikirana kandi naco kugipartage kugira ngo abagenzi bacu bashobore kuyikurikirana, bashobore kugira subscribe, bashobore kugira kugira ngo ama views aduge, bashobore no kugira jam kugira ngo amajam aduge. Kurabona ino ndirimbo imaze iminsi 4, ikaba imaze kuronka amajam 58, ariko wagenda kuraba indirimbo y'umuririmbyi Fabrice imaze iminsi 4 nyene, ikaba imaze kuronka amajam 983. Urumva ko akikeneye ko yofatwa mu mugongo kugira ngo ibikorwa vyiwe bitere biduga. Nkuko nabivuze, ushobora kuba udafise uburyo bwo kumushigikira, ushobora kuba udafise amafaranga yo kumushigikira, mugabo kugenda ugapartaja, kugenda ukagira j'aime, kugenda ukagira ukaraba indirimbo kugira ngo views ijeko, canke ukagenda ukagira s'abone, kini naco ukayipartaje kugira ngo abantu benshi bashobore kuyikurikirana, naho uriko uramushigikira, uriko uramufasha. So ndazi ko dushobora kubikora, tugendere ku rubuga rwa YouTube rwa Cedric Niyo na Josué Ngoma, dukurikira indirimbo ishobore kudufasha inaduhezagire. Murakoze. Iyi ni indirimbo yitwa Umwana y'umuririmbyi El Hakid. Tuje twibaza mbega gute yashoboye kwita umwana? Mbega tuvuze umwana dutahura iki twese? Turezi ko umwana ni umwana wafise umuvyeyi. Rero iyo afise umuvyeyi arakenera amabezo y'umuvyeyi, kandi umuvyeyi turazi devoir y'umuvyeyi nuko afasha umwana akamushigikira mu vyiwe kugira ngo umwana ashobore gukura neza, kugira umwana ashobore kugera kure, kugira umwana ashobore gutera imbere. Rero umwana uvuga ko turabana kuri kumana, turabana kuri dada mw'ijuru. Hari igihe nkuko namye ndabivuga, hari igihe ushobora kwibaza umenga wanswe canke wahebwe
canke ukaraba abagukikuje ntibakikwitaho, abavyeyi bawe ntibakikwitaho, abavukanyi bawe umenga ntibakuzi. Ariko ino ndirimbo Umwana ni indirimbo yaje kutwibutsa ko Imana ari umuvyeyi ku buzima bwacu, Imana itwitwararika, Imana idufise ku rukundo nk'umuvyeyi, ngo nubwo umuvyeyi yoguta, ngo naho data na mama bonta, Uhoraho ashobora kugutora akakugira umwana, akakubera umuvyeyi, kandi ndazi ko hari ababishingira intare. Ni indirimbo ya El Hakid imaze imisi 4 ikaba imaze kuronka amajam 173 n'amaviews 821 hamwe n'ababone 250. So tuje ku rubuga rwo dushobora kurikirana indirimbo, dushobore kumudugiriza amaviews, j'aime hamwe twongeye tugire subscribe kugira ngo abakurikirana ibikorwa vyiwe bashobore kuduga, bashobore kwiyongera. Murakoze. Iyi ni indirimbo yitwa Turagutazira y'umuririmbyi Louis Monday. Ni indirimbo itwibutsa ko dukwiye gutazira Imana mu bintu byose tuba turimo turakora canke mu buzima bwacu. Hari ibintu bishobora kudushikira ukamenga Imana ntiri mu ruhande rwacu, canke ukamenga dukwiye kubwira Imana ko yakoze ku buzima bwacu. Canke ugasanga hari ibintu bituba ko mu buzima bwacu Imana igenda idukorera, ukabifata ibisanzwe, ukamenga vyari bikwiye kuba canke vyari bikwiye gukoreka, canke Imana arikwiye kubikora, ukamenga isubumba yakubwiriye. Rero wumve ko ukwiye kubwira Imana ati Imana wakoze kuba ukiriho, kuba wavyutse ukaja ku kazi kawe, ukaja ku mirimo ya misi yose, ukaja kw'ishure, ibintu vyose ukabikora neza mu mahoro menshi. Turakwiye kubwira Imana merci. So indirimbo rero umuririmbyi Louis Monday ni indirimbo imaze imisi 2 ku rubuga rwa YouTube, ikaba imaze kuronka amaviews 1.3k hamwe n'amajeme 56 hamwe n'ababone 2.74k. Rero tugende ku rubuga rwa YouTube tumushigikire, tugire j'aime, tugire commentaire, tugire na partage kugira ngo indirimbo ziwe canke indirimbo yiwe shoye kurabwa n'abatari bake n'abashoboka bose. Murakoze. Iyi ni indirimbo yitwa Ntaco Nakuburanye y'umugwi Pasha Habari. Ni chorale yaririmbye iheruka gushiraho indirimbo Ntaco Nakuburanye. Ni indirimbo ubona ko ivuga canke ishinga intahe ku vy'Imana yakoze ku buzima bw'umwana w'umuntu. Hari ivy'Imana yakoze ku buzima bwawe, nkuko nariko ndabivuga, ukwiye gushima buri gihe uko wisanze uri muzima canke uko wisanze hari utuntu n'utundi Imana igenda ikemura mu buzima bwawe. Umuntu yavuze ngo avuga ngo kuba ukiriho canke kuba ugifise ubuzima byose birashobora gukunda, ntaho utoshika, ntaco Imana itokora ku buzima bwawe. Rero kuba tugifise ubuzima twumve ko Imana ataco twayiburanye. So ni indirimbo rero imaze imisi 4 ku rubuga rwa YouTube, ikaba imaze kuronka amaviews 3.5k hamwe n'amajeme 451 n'ababone 667. Ni indirimbo ubona ko ari indirimbo iriko irakurikiranwa, ariko vyari bikwiye ko turushiriza canke tuja ku rubuga rwa YouTube kugira ngo dushobore kuyikurikirana birushirije. Kugira naco uyipartage mu bagenzi bawe, uyipartage mu nshuti zawe kugira ngo indirimbo bashobore kuyikurikirana. Murakoze. Iyi ni indirimbo yitwa Izina y'umuririmbyi Cynthia Vyuka. Turashobora kuja kuri YouTube, kuri rubuga rwa YouTube kugira ngo tuyikurikirane, amajambo ari mu ndirimbo. Nkunze kuvuga ngo indirimbo tuze turaja kuzumviriza gusa kugira ngo twumvirize amajwi canke turabe amasanamu canke ngo turabe ingene vyari bimeze, bari bambaye gute, kugira ngo dushobore kugira des critiques canke kuyivuga ko ibitandukanye. Ariko indirimbo urashobora kuyumviriza igashobora kugufasha muri wewe ugakira, ukabohoka, canke hakaba ari ikindi kintu ushobora kunguka muri wewe gituma ubuzima bwawe buhinduka. Rero twumvirije indirimbo tuze turibaza ku majambo ushobora kumva ko hari ico yohindura ku buzima bwawe. Indirimbo rero ni indirimbo imaze umunsi umwe ku rubuga rwa YouTube, ikaba imaze kuronka amaviews 1.4k hamwe n'amajeme 263 n'ababone 1.69k. Gende kumushigikira, indirimbo ikurikirane, ikindi naco wibuke kugira subscribe kugira ngo uzirakurikirana n'ibindi bikorwa vyiwe azogenda arashira ahabona. Indirimbo ikurikira ari nayo ya nyuma ni indirimbo ivuga ngo Warirahiye y'umuririmbyi Jaja Gospel. Ni indirimbo ubona ko ari indirimbo ivuga uko Imana yirahiye ko itazosubira kugira icago na kimwe iteje abayo, iteje abasavyi bayo canke iteje abana bayo. So tuje gukurikirana indirimbo tuyikurikirane. Ni indirimbo kandi ubona ko uwayirimbye yashoboye no kuyikora canke kuyishiramo umudiho wa rap. Rero nivyo ni ibintu bitamenyerewe surtout ku bantu baba mama. Rero tuje kuyikurikirana, tumushigikire mu kugira mu kugira partage no mu kugira partage kugira ngo iyi ndirimbo tuyisangize abanshi bashoboka. Ni indirimbo rero imaze imisi 2 ku rubuga rwa YouTube,
ikaba imaze kuronka ama views 1.3k hamwe n'amajeme 142 hamwe n'ababone 3.96k. Rero tuje kuyikurikirana tuyipartage, tugire subscribe, dukurikirana ibikorwa vyiwe, tuze turakurikirana n'ibindi azogenda arashira ahabona. Igice c'indirimbo rero kirangiriye aha, ico nabasaba nuko izi ndirimbo zose twabashikirije mwoja kuzikurikirana mukagira partage. Kini naco aho twagiye turababwira ko ama views ari make, ukayikurikirana ukayipartage kugira ngo abashoboka bashoboye kuyikurikirana, ukagira j'aime hama kandi kini naco ukagira s'abonner uzura kurikirana n'ibindi bikorwa bazogenda barashira ahabona. Murakoze. Igice ca kabiri ni igice c'amakuru nkuko musanzwe mubizi mu kiganiro Gospel News turabashikiriza amakuru atandukanye, ama evenement ategurwa n'abaririmbyi canke ategurwa n'abakozi b'Imana kugira ngo muzoshobore kuyitabira muje kubashigikira. Turahera ku makuru ya mbere. Gift Ndayishimiye yabateguriye muri we event iri kumwe na live recording. Y'umuririmbyi yateguye live recording akaronka abantu bamushigikira muri iyo live recording, biramunezera canke biramwankoraja akabona ko igikorwa ciwe kizogera kure canke igikorwa ciwe cashoboye kwitabwa n'abantu batari bake. So tuze twitabe evenement y'umuririmbyi Gift na live iwe recording kugira ngo aze yumve canke aze yisante ko hari abantu bashoboye kumushigikira. Biri z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka nyene kuva igihe c'isaha 10 z'umugoroba no kuvuga ngo 16h bizobera muri Eglise Vivante Jabe. Abatumire nabo naba yashoboye gutumira umukozi w'Imana Pastor Lopez Ninahazwe hamwe na Dorothée Wendo hamwe na Fufu Florence hamwe na Kiava Nduwaye. So tumira mugenzi wawe, utumire inshuti zawe, utumire umuryango wawe, utumire abuzi n'abutati kugira ngo tuzoje gushigikira umuririmbyi Gift Ndayishimiye. Amakuru akurikira n'amakuru ya Wema Entertainment yashoboye gutegura grand finale ya Wema Challenge Competition 3e edition izoba itariki 23 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka nyene igihe c'isaha 8 z'ubuhingamo kugera igihe c'isaha 11 kuvuga ngo de 14h à 17h. Rero uratumiwe ndatumiwe kugira ngo tuzoshobore kuhashika. Ni competition igizwe n'abaririmbyi 10 canke imigwi y'abaririmbyi 10 yashoboye kugira competition en ligne kubasha gukurikirana ama réseaux sociaux. Mwarabonye ko competition yagira ca en ligne. Rero imigwi y'abaririmbyi izoshobora gukompeta muri canke yashoboye gushika muri grand final ni imigwi 10. Hariho The Voice of Light hamwe na Heaven Sound Band hamwe na Heavenly Voices hamwe na Ali and Team hamwe na Angels Melodies hamwe na Les Archanges de l'Éternel hamwe na Aroma of Christ hamwe na Les Héritiers du Royaume hamwe na Heart United in Worship hamwe na The Winners Team. Rero tuzoje kubashigikira, ushaka ufise imigwi, ushaka ubuzi kaje kugira ngo uzoyishigikire ushobore kubona ko ifise ababashigikira. Bizobera kuri Église Évangélique des Amis Mwirohero, niho bizobera kuva igihe c'isaha 8 z'umuhingamo gushika igihe c'isaha 11. So ndabashimiye. Ikiganiro Gospel News kirangiriye aha. Ndashimiye umuntu wese yagira ico akora kugira ngo ashobore akurikirane, ashobore gukurikirana ikiganiro Gospel News. Nongera ashimira umuntu yagize j'aime akagira commentaire akagira partage kandi no wagize subscribe kugira ngo azoshobore kuzira kurikirana ibikorwa bigenda bica kumbonesha kure yacu no repentance no aventure. Ico ndabasaba rero mukomeze mukurikirana imbonesha kure yacu. Kini naco ranirwe mu banyu no mu byanyu mwarahezegiwe.